Nakunda gufata ibintu by'ama disque tourne disque nkapanga nkakina ibintu bita ubu DJ. Abo twari kumwe bamwe barivuriwe benshi naho ntabandanyirijemo. Nta gihugu na kimwe kitagira place y'abashuri Palais des Arts. Ubuhinga butandukanye aricyo bita art. Hariho abo bumba utuntu, hariho abacapa, hariho abiyeretsi bagatamba. Hariho byiza byabaye na bibi byabaye. No kuvuga yuko ingoma ari ikintu gikomeye cyane. Inshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyanyu Isanamu Media, Isanamu TV, mudukurikira mukiye ku mbuga zacu za Facebook, YouTube, Instagram n'ahandi hose ducece inkuru. Kaze mu kiganiro aho tuza kuvuga iby'iterambere ry'imyidagaduro abenshi bita entertainment cyangwa divertissement. Tukaba dufise umushitsi w'iteka n'umuntu amaze mwigihe cyane muri ico gisata. Reka tumwikaze. Mwiriwe mwaramutse bivana naho muko muratumviririza. Zina nkunze kwita Nsavye Mungu wasavye umuzukuru wasavye. Ubwo abavyeyi banyise Christian Savye. Naho ntazi ico bisigura Christian. Ngo tuvuze Christian Savye ninde mu entertainment? Christian Savye muri entertainment yahibayemo kuva kera. Ndumva ko nayibayemo bize nk'imyaka ibiri n'igice cyangwa 3. Nakunda gufata ibintu by'ama disque tourne disque nkapanga nkakina ibintu bita ubu DJ. Ufashe tourne disque ugashira ko muziki uko nazipanga nashaka ko bigenda uko playlist yanje uhinduye zacho ikibazo. Entertainment niyo twatangwe guhurira uvuze muziki niki canke ibintu byose by'akaranga. Christian Savye yarakoreye kuri Centre Jeune Kamenge aho yize kuvuza gitari n'atabandanije cyane. Turamice c'amanote ngira bafata do sol niki hanyuma abo twari kumwe bamwe barivuriwe benshi naho ntabandanyirijemo. Christian Savye muri entertainment yarabaye mu migwi ndangakaranga kuva za 97. Ndatamba intambo nyinshi z'abahungu z'ikirundi harimo kwiyereka no kuvuza ingoma. Christian Savye yarabaye umesha makuru kuva muri 2003 ubu mu kwiza 22 ans. Arakora ibiganiro nk'ivyitwazo bya special salsa havamo na club bitwa Noblessa yavyaye izindi nyinshi kuva za 2006 je crois. On va ko imyaka ibaye myinshi. Akacagira weekend gutagira Burundi buraririmba akaba umu MC mu manza zitandukanye n'amavenement atandukanye. Ubu hageze ahantu abana manager w'aba artiste hanyuma akafise une institution imanaging aba artiste yitwa Savye Media Services imaze no gukorana n'aba artiste bo hanze mu gusohora aba artiste ivyabaye kenshi mugabo byarabaye no kwakira aba artiste nka Savye Media Services akarorero muri 2022 yarakiriye ibihugu byinshi muri festival bita Sika. Ni Sika ni stade d'intégration de la culture africaine. Mu ncamake rero urumva ibintu byinshi byabaye umwanya munini mu myaka afise. Ego dufashe muri rusange en general tuvuze entertainment cyangwa imyidagaduro aba bantu bakwiye kumva iki automatiquement? Uvuze entertainment naryo nyene ijambo ritangwe gukoreshwa ngaha vuba ntangira nta myaka 15 iheze. Mugabo tuye dusanzwe tuvuga ibintu bijanye n'imico kama bitandukanye. Cyo bita art et culture nje twe tumenyereye. Uvuze gutyo ca numva abafise ubuhinga butandukanye aricyo bita art. Hariho abo bumba utuntu, hariho abacapa, hariho abiyeretsi bagatamba, hariho abatamba, hariho abaririmba, hariho abaserura icyumviro mu kuvuga ivyese ibicuba. Ibyo byose biri mu mugwi w'imico kama mu buhinga butandukanye umuntu ashobora kwita mu gifaransa en général l'art et la culture. Mugabo iryo jambo entertainment benshi barakunda kurikoresha na cyane cyane ku bintu byerekeye umuziki. Umuntu yamaze mu gihe
ubona duhagaze gute mu gihugu cy'u Burundi? Yego turafise intambwe twagezeko. Ndakunze kubumva ngaha aye ico kibazo kibazwa rwose ukazumva abantu bumva turi inyuma cyari turi imbere turashoboye tubuze amafaranga droit d'auteur iki nkabona bariko bakora n'ibintu atari ico bimaze kubera ko haba hariho ibintu mengo nihiganwa mbega twe twaba tugeze ugereranije n'ibindi bihugu duhana imbibe. Je niyumvira yuko ivyumviro nk'ivyo twabanza tukabereka twe tukakora gusa hanyuma kuko arabo dusumvye barahari. Nkejo bundi muri mu 2022 twaragiye na Estanish Kinshasa tuza tuzi Kinshasa. Je nakuze ndaba ama televiziyo yo mu Kongo kuva les années 80. Ni igihugu gikomeye mu by'imiziki. Umuziki w'u Burundi watanguriye ku muziki w'ikongomani. Abarimvyi b'abarundi batanguye bari indirimbo z'ikongomani ama style y'ikongomani. Muga dushitse turi mu atelier turiko turayaga twasanze bafise ibibazo nk'ivyo dufise exactement. Ibyo twaba tuva mu muziki wa Olipi urumva ngo ntibadushigikira nta droit d'auteur nta kinico kimwe aho mu Rwanda nico kimwe naho basiga amavuta bakerekana ko ari ivyatari. No muri Tanzania nivyo hari abamaze gutera imbere nka Diamond baza gushaka kuri ntambwe nk'aba Diamond batanguriye ngaha. Je ndibuka za 2014 twarava muri Primusique turi kubona n'ibihanganga abafarias ba Sadbi ntituje kuraba Diamond ariko aragira spectacle yari yaye mu Buyenzi Saint Auguste. Tukabimenya mugabo mu myaka 5 yakurikiye 2019 marabonye yakoze kuri ETS. No kuvuga ko hari ikintu yubatse camutumye ava kuri urugeza agira ku rundi. Byari ibintu biteye ubwoba. None twacha tuvuga yuko ari umuririmbyi aruta abarundi bose. Ego tuje ku murisho w'ingoma z'u Burundi kwavuze ko wabaye umutimbo. Ubona umurisho w'ingoma z'u Burundi mu mwanya uri ku rugero ruhe par rapport à kijya gihe ca kera? Ariho vyiza vyabaye na bibi vyabaye. Ego je naravugije ingoma naho ntazivugije cyane naragiye mu mugwi uvuza ingoma turamara imyaka tuzivuza turagenda mu manza zitandukanye mugabo namye hafi y'ibigabiro ndazinaye n'abatimbo benshi n'imigwi myinshi. Ndibuka yuko kubera isanganiro tugeze no kugira ikintu kimeze nka festival tugenda n'umugwi witwa Ruciteme Ngamuyenzi turagenda i Butare mu Rwanda turagenda muri Kongo humva Minova na Sake twarahagiye haza ingoma zo muri sous region z'Igikongomani z'Abanyarwanda y'Abarundi rero yacihereza. Ni kuvuga ko aka karere k'ibiyaga binini ingoma zira bakubwiye n'izindi ngoma ziri sacré bakubwira inzo bakubwira kagenda n'ingoma zifise n'ukundi kuntu zitwa ibuha zifise ukuntu zitwa mu Rwanda canke mu Buganda. No kuvuga yuko ingoma ari ikintu gikomeye cyane. Nk'ubuye ndamaze kumva ko hariho imico y'imime iwacu nka kujya kwiyereka canke inanga bashaka kwiyandikisha muri Patrimoine International Immateriel ya UNESCO ibindi bihugu bakabidutanga nkako nagahaze nakantu gahaze namatsiko byumva nk'ibiherutse by'intore. Intore naravyumvise yego nivyo abanyarwanda bafise intore zabo kandi dusanga imico myinshi mbwa natwe turazifise naho twagize Imana ingoma zikaja ko ingoma vraiment nta muntu numwe yovuga ko azisumbya abarundi. Niyumvire ko hageze ko abarundi bakanura bagashobora gukamisha itunga ryabo kubera ko harizo dusangiye n'abandi bashobora gusanga badutanze ugasanga biduciye mu myanya y'intoki. Kuri ico onye twari tuvuze ati abarundi bakwiye gukanura. Yego twaremejwe muri UNESCO nk'itunga ridasanzwe mu bijanye n'akaranga. Hari umwe mu batimba yavuze ati nubwo zemejwe nta kintu kinini byamariye Burundi kubera umengo zemejwe mu mpapuro gusa. Ati ku kigo gikuru ca UNESCO habakwiye kubaho ikigabiro. Mwe mubivuga ko iki? Uretse nivyo ndi bamwivuga vya entertainment. Ingoma hari amaze kuzibona hanze. Hari ahantu hamwe zategezwa kuguma ziseruka. Turatubona Champions League bariko baragira cérémonie d'ouverture. Ukazibona bararugiza ba feu d'artifice baragize ibiki
iyo habaye mu ouverture urabona abaririmbyi bakomeye nk'aba Angelique Kidjo, ama rencontre akomeye ya Nations Unies, ibihugu bihura batumira abantu bakomeye gose. Haravugwa umugwi ndangakaranga Magabu ugezweho muri kino gihe, bamwe barawunegura yuko imirisho yawo ikeneye tari imico kama, mwe mubivuga ko nk'umuntu yigeze kuba umutimbo ibintu birahinduka, Amagabu mwe muyabona gute kubijanye muri Ingoma z'u Burundi? Jena na kimwe nshobora kuvuga ko vyerekeye gukritika abandi impossible, si vyiza, nta burenganzira n'ububasha ndabifitiye. Hajya mu ngoma hariho ibintu ntarengwa, ingoma zirafise uko zitambuka. Ubonye umuntu agiye mu izosi akacura akagira iki akaja ku nkiranya birafise umutahana nyambo birafise hariho ibintu vyadutse ugasanga umuntu akagira ubutebetebe amashiti bimaze imyaka bikorwa mugabo ujya se umuco kama w'abarundi uburaritse uwo mugwi wavuze n'abandi bahara babikora mugabo sivyo. Ingoma hajya ni Imana yaziduhezagije, novuga ko igituma zashoboye kubaho zikashika aho zigeze no kubera ico kintu cyo bitambura n'Igifaransa le caractère sacré ingoma. Tuje mu gisata c'imiziki, uri mu bantu ba kera kuva kuri dans les années 96 baririmba ubumwe ndibaza ntuzi aba Sosokeye kugeza no kuri ba Dramati na ba Fernando. Umuziki w'u Burundi ubona uhagaze gute? Akarorero je narabonye abaririmbyi nka Chanjo wa Miss namwiboneye, Cedric Bang namubonye imbere ya 1993 twaragenda ahantu bita kuri Odeo Paras tukabona baririmba abantu buzuye, sinashobora kumenya ngo binjije amafaranga angana gute, arabatuje cyane ntabo zatunze, navyo nabonye navyo nzi. Mugabo narabona abantu haba ibiteramo bikomeye nkabona abaririmbyi n'abastar bameze neza niki. 1993 haraduka amagume hacatangura kuzindi migwi n'abandi baririmbyi, hari abitwa ba Evode na Onankwa. Mbwa imbere yaho tubibutse bari wabivuze ba Nikiza David ba Chanjo wa Miss ba Africa Nova n'abandi. Hari imigwi itatu ikomeye, umugwi wa Ipona umugambi, hakaba umugwi wo mu bushikiranganje bw'imico kama bayita Orchestre National, akaba n'amabano. Ntibari benshi, byari ibintu biboneka. Hanyuma nshobora gatatu amagume, hanyuma mu nyuma 1996 kurabivuga cyane 1997 namiko hatangwa ibintu by'amakaraoke, niho byatanguye neza. Bari uburyo bwo kuronka handi mafaranga. Hari nk'umugwi witwa Line Band warimwo ba memba kuri batterie, kwa batiri kijanya batari ngaha, abato ba Bob Jim, hariho ba Claude kuri basse, niho ba Farias batagize baregera, n'imigwi yatanguje ba Cedric Bangini yari tête d'affiche, akaba Jeremy. Bari uburyo bahembwa muri weekend kwa gatanu no kwa gatandatu, twese twaragenda dukoresha amagume mu quartier tugasohoka tukagenda bukadukerako. Hama mu nyuma hatangura za 2002 hacha hatangura ico bita digitalisation. Menya Media Studio ba Farias baratanguye na Baloriro, barasohora indirimbo hazi ikintu gishasha, tangura amaklipe birakomera. Ivyakurikiye n'aya maklipe meza cyane, amaenregistrement meza cyane, mbwa ko vyerekeye amajambo message vyagiye bigabanuka. Mugabo tuganira n'abaririmbyi yakubwira ati cyazira kazirizwa kera gusohora indirimbo utabwiye abandi ngo bagufashe kwiraba. Warashobora kuvugira ijambo akabwira ati ahubwo shira mu kiringo ciye, ugasanga baragufashije kwa miliyoni. Wumvirije ya ndirimbo wibuke ushima uko yavugwa mbere, igiye muri studio barayihinduye complètement. Bakubwiye abawe bakwise Burundi nanje kwise, igiye muri studio cihinduka. Ariko nayibabwira kubera ko ivyo nivyo nayagiwe nabajya nyene bazira ivyo ndirimbo. Ujya yaciza Sylvestre yaja zava ku ntega ashika ngasanga aba star babano niki. Mumva indirimbo ni nziza, iraronka agashimba cyabagira ati uko ayiririmbye yamerewe gutya. Abantu nk'aba Ngaboronse ba Chanjo wa Miss bari abantu bakomeye bize ku ishuri yigisha umuzika n'abazungu,
bakavyiga mu bitabo bari bazi icyo cyo arrangement musical bari bazi icyo cyo gukompoza composition bakamenya ngene texte jana melodie bijya vy'amarime byose bavyiga mu ishuri solfège byose urumva rero ubu ntibikibaho umuririmbyi araririmba tugeze ahantu ndakubwira aho tugeze ahantu jewe Christian Savye nshobora kugenda nkabwira mbe umwanditsi w'indirimbo ngahoze ninde Kadikei nkagenda nkabwira Kadikei nyandikira texte akayima nkamuha amafaranga hama nkaca ngenda nkahamagara Fariaz Fizo inguririmba iyi texte akaririmba nkaca nzana iyo œuvre nkaca nayishira kuri YouTube igaciba ntanditse ntaririmbye ikacigana no muri Isanganiro Award ikaratsinda bagaca bavuga ati indirimbo ya Christian Savye yapashije kandi atakirira kimwe nayikontribuye atari amafaranga gusa nakubwiye ko nagize imana nkaronka inyigisho na projet bita Pasaka nk'umuntu aserukira Savye Media Services ndafise imama ubushobozi y'ikintu bita formation managériale nkuba ndi manager au complet mu manager kiri arangwa n'inyungu z'umuririmbyi cyangwa mu artiste kimwe mu nyungu n'ivyo bya droit d'auteur twari kumwe na master music iserukira ya Masterland twari kumwe na Bantu Boy yari iserukiwe na Stein Edith n'abandi n'abari mu bya filime n'abari mu bya théâtre twabikoze birahira alors droit d'auteur abayita no bakubwiye droit d'auteur bakubwiye droit d'auteur n'amategeko akingira ibyo bikorwa by'umuntu mvambwenge ivyo rero kugira bigire hariho amategeko abigenga ubwa mbere no kumenya ninde yakoze iki nkavyo nimeje kubwira ko ushobora gukoresha umuririmbyi akoresha n'umugize indirimbo nkakoresha na studio nkabari indirimbo ikabagwanje urumva hageze rero kwikamisha bimuhora wumva ngo muri Spotify n'ikiriki ico bita ama mbe bayita gute ama views cyangwa ariyo term technique nibagiye bigutuburo nk'amafaranga babantu bayiravye ndavyiba nyene bavyita urumva ari amafaranga abonetse acaje rero ukora mbega quel est l'auteur de cet artiste akaba ari nka part nini hagaca haboneka ico bita droit voisin ni bande bamufashije kwikora uvuza solo azoronka uvuza bass uvuza batterie umwe wese arrangeur niki wanditse iyo text nimba ari 2% ugiye muri spectacle ukaja kuririmba amafaranga winjije amafaranga aragaruka droit d'auteur rero ngaha nishoboka muri iki gihe kandi no kubwira ko atabihugu 10 muri Afrika irimo niba nyene vyamenye ngo Tanzania ngo Rwanda Congo nayo barashikako droit d'auteur no ikompara nka kujya kwa Uber wana iyo system ya Uber Christian Savye asomye amatangazo yo kubika menshi hari TVA yinjira mu gihugu ese ari umuntu wo muri Uber amuhagaze kugakama ngo amenye ngo nasomye amatangazo anganiye mugabo muri system tugiye kurihisha wazanye kuze hariho TVA ijamo ni gake ubona leta iza kugira hafi iza kubasaba ibintu bya Uber amataxe impôt n'ibiki urumva mugabo ntiyami hagaze imbere ya butike yose mugabo utaripa tu utarishe uzofatwa urumva twaragiye mu Kongo nayo kubwiye tugiye kuvyiga twasanze bameze nkatwe nta kintu na kimwe kandi vyita ku muziki wa imbere urumva sasa muri iyo formation hari muri twe uri kubayituka yatubwiye ikintu gikomeye niyumvira ko gishoboka ngama iki gihugu ngo harigeze kuba muri Senegal no mu Senegal umukuru w'igihugu mushasha akaba yazanye n'abartiste bakomeye nka Ismailo ba Yusundu warabwiye abasha ko tuzinanye umuntu atwokora iki kugira ngo dutere intambwe bacambira ati twe dushaka kudusinyira bacagena fata droit d'auteur yo mu Birigi yo mu Faransa muri Amerika bashira hamwe baraba ari texte ziba favoriza bacazeza umukuru w'igihugu acarasinya
asinye baca bagira OBDA nk'ijya barafata abakozi ba OBDA baca bavanga n'ababo aba privé baca bagira urwego runini baca bavuga ati umwe wese tuzokora ibyo ategerezwa gukora muhembwa n'abo ba artiste bakomeye bafite amafaranga bayisudu bari barenze bafite amamiliyari kuri konti uzanye amayanga yo kwicara atacuzi bimwe wacakura baca bagira itegeko isanganiro iradiyo itegerezwa gutanga umwe 10 millions par an ku vyerekeye iradiyo itange 5 ou 10 millions kuri televiziyo izo biri kit tubona rero nk'uko twabikora isanamu isanganiro bonesha RTNB hanyuma ububare tuza gutangaya amahoteli tuza gutanga ku mwaka hamba taxi ufise imodoka ufise iradiyo utagira iradiyo ugatanga au moins 5 000 par mois hari umutaximani uvuga ko yobora 5 000 par mois aya mafaranga bakayakorekta yose bacashira ahantu hamwe ikigega hageze ico bita redistribution bacavuga mbega ninde ndirimbo yavuze kenshi iyo 10 millions de views uje nkuba bameze guki mbega ninde yakurikiye uwo biroroshe guharura umuntu yakurikiwe kenshi isotaye la part du lion nk'ivyo turashaka kubikora mu Burundi bishoboka nk'ivyo muri Senegal mugabo kubikora kuri ko muri OBR sinzi ko biba bishoboka nakubwiye muzogire recherche sinibaza ko hari ibihugu 10 muri Afrika vyoba bishobora kugira droit d'auteur. Ministre yarose kubivuga yuko abavuza karaoke aba DJs bakwiye kuza barariha abaherije izo ndirimbo mwabitahuye gute kumenya ngo byari ko biraza nk'ibigomba gushikira droit d'auteur kuri mwebwe mwavyakiriye? Nari ndabizi ko bitazoshoboka ahubwo yakoze ibintu atabajije neza ku bwanje sinzi umuntu yaramubwiye ngo abivuge kubera ibintu vya droit d'auteur c'est trop grand ntugenda ngo ubwire ngo ndazimije umuziki kuja kuzimya karaoke urumva ye baca bavuze z'abazungu none ntidukene kumva indirimbo z'abarundi ahubwo niyo ifasha basi no gusanasana kugira niyo ndirimbo iyo karaoke itahaba za ndirimbo za kera nitwo sura guhura nazo ego Isanamu Media ihora itunganya ihiganwa ry'abaririmbyi bakiri bato bagitangura ijya initiative yacu mwayakiriye gute? Ni nziza gose cyane gose je ndabikurikira kabisa ikintu ca mbere nabonye kiruta ibindi nuko atawuke kumigwa kandi aba artiste barareva mugabo bareva positif murankurikira ama critique babaha akora abahanga bababwira aho bakosheje bakakosora ese abakurikira iyahiganwa bozanye uburyo bugakora je twaraganiriye no twari Isanamu arambwira ati arakeneye uburyo ndabwira ati buruzo uronka uko bisigara ariko bugena burabura akumva ko wewe nabihagarika mugabo mu minsi mike yarambwira ati ndabikora kandi yabikoze abishikako ahubwo bravo Isanamu Media ko ico kintu mwagikoze kirakomeye hariho ama entreprise nari ndavuga akomeye ngaha asiba ama evenement yatanguje kubera problème y'amafaranga kandi basanzwe bayafise mwebwe rero mutanagira na menshi murabikora mukomere ku muheto mugume kwibanga hanyuma abafise uburyo bw'amafaranga bayazane bafashe kugira ngo ikiya gikorwa gikure ndazi ko afise n'indi migambi myinshi irengeye ijya higanwa nyuma y'ihiganwa hari ikintu ashaka gufasha kugira ngo umuririmbyi atere iyindi ntambwe nk'umuntu amaze igihe kinini muri entertainment nyine iyo ushyiye ajya kuri Palais des Arts ugasanga hari parking y'imiduga ahantu hahoze hahurira urwaruka rukora ibikorwa mvabwenge bitandukanye ahubwo narumvise yuko hari ikindi gikorwa ashaka kuhagira namba ari nk'uko namba ari nkwavu niye niyumvira nisanzwe ku bwanje baravuga ko ibintu byo korora byo inyuma y'igisagara muri centre ville d'abord ica kabiri nta gihugu na kimwe kitagira place y'abajene Palais des Arts
ndamaze kuja nko mu bihugu bishika nka bitanu dukorera ikintu muri Palais des Arts vraiment murakubita akajisho murabe hariya hejuru y'irya Palais muzoca mubona isana muzore yo kwa Rwagasore. Iyo ni patrimoine nujo kuvuga ngo uko yagira ngo patrimoine international matériel y'ingoma ngo amubomore Palais des Arts ahubwo no kwikora ko nibara kwikorako nimba ashaka iterambere borikora n'irya structure bayihindure nabo bavuga ngo tuyibomore ngo twubake n'inenga ikizo ciza kinini negative Ichibutso ichibutso gusa ni nkuko ugenda ukabomora muzore kwa Gasore uzorabe uramaze kubona ko bisa sinzi ko murabe tujya tumeze gutyo urajya amabuye urabe bijya bitegerezwa ko nivyo bitwereka iyo ingene ni mise ni nka mise none hari umuntu abomora mise cyari ayikoreramo ibindi bikorwa ahubwo narumvise yuko nibagire rya soko umengo nahajya bazohakorera ibindi bintu sinzi ivyo ari byo mugabo ivyo bakora barabe ntibayikoreko bakora izindi activité mugabo ico yagenewe cyangwa ico ushaka gukora bijanye n'akaranga babigumane mugabo no kuyigigwara batayikozeko bapfume b'exploiter hari ahantu uhora usanga amamize ugasanga bubakiye ku yindi akujya kwa Gasaka Karina Runyongo uramaze kuhabona nibubatse inzu wabonye kiya giti baragikozeko wabonye ko kibomora inzu uyumvira ko babikoze ari bijojo nuko abazi ko kiya giti kiri sacré barazi ico gisigura n'iryo nyubako ri sacré ahubwo umuntu yakajya gutera kamo hanije uri wantumiye sindiko ndavuga nawe sindiko ndatukana sindiko ndagira ibitari ivyo mugabo nibaraba handi nta gihugu rakimwe kitagira Palais des Arts sitwe twobiheba kandi tuvuga ko dukunda igihugu n'igihugu tagura bwikundira aho nyene mu bikiranga je naraciye mbona abantu b'abadamu bamaze 35 abakora hajya bariko barabimura muri ajya mu bintu n'abazana ibikigure kasha amenyesha amakuru utwe turagiye ngo batusubirwa dukwenga ngo sinzi byo naratangaye ndabaza neza barabimbwira on espère yuko ils vont revenir kuri iyo décision ndayivuze nk'umunyakaranga umesha amakuru amazigira akundi igihugu yipfuza ko gitera imbere kandi bihere karanga iterambere si biharage cyangwa imiduga cyangwa electricité cyangwa amabarrage gusa n'umutima umuco nitura abanyamerika twebwe nitura abashinwa turabarundi umunsi umutima w'u Burundi watuvuyemo naho twotunga ivyo misi no mwijuru twoba turi ti grand papier tuba turi miguruka ntaco tuba tumaze n'ukwitwa abarundi ntituba tubimerita umunsi uzobona umurundi atamuco agira atabuntagira urumva nazo bakiri umurundi Christian Xavier imbere ko turangiza ikiganiro bishitse ubunyaka zobona décret présidentiel nko mu cadre aserukira culture n'izihe ngingo zitanu zihuta bufata duye tukayaga je ndamubaye n'ubu butaba bwanje hari uwo madokre nta niyo noshora nta niyo nokunda ivyo ndimo birangyohera kabisa ariko icambere nosaba ubushikiranganje bw'umuco kama yuko bwo kwegera abartiste bukumviza ivyumviro vyabo ubwa kabiri ko nagira vuga kubasutera nta mafaranga dukeneye na turazi yari ndazi ko iya ministeri ariyo bahamahera make biranababaje nironka ya nyuma make ahandi nko muri Senegal no muri Maroc bazobabwe Etats-Unis wiwa kuvuga entertainment iri tuburimi iri tubirimi Hollywood amafaranga yinjiza Arthur alors dukeneye ko bagira ikintu bita sous-couvert nukuvuga babonye umuntu afite ivyimviro vyiza ije ni kabiri ibintu vyiza ntibace ahubwo bacara kumushiramwo les bateaux dans les roues hari umu artiste ashaka kuvuga nshaka sous-couvert nshaka kugenda guparticipa muri festival quelque part ngo ivyo nibiki ngo hazogena banga kuvuga ati ni musoliste mukambona ngo none nta mukadro muri ministère azoza haje bukuri arafise akazi cyane
ngo ndabankiye navyo ndabaha ivyo bintu vyarabaye kenshi iyo hataba member yarazineye nabo akagerageza kumigosya vyaranga urumva icya gatatu niyumvira yuko igihugu carabikoze mperuka kugira ikiganiro muri RTNB bariko batubwira vision 2040-2060 au niveau culturel ubonaho biki ico cyumviro cyo gusutena pas matériellement nta mahera dukeneye dushaka moralement ikindi naco shaka nifuza yuko ministère yo kina role yayo kuvuga yuko ikaraba abantu bari kuri terre abari seri n'abatari seri hari abavanturiye usanga ibintu byaba biri ku mazina ukumva association iri ku mazina ukumva organisation iri ku mazina ba réactualiser ba updating abatari ko barakora babafute abari imbere baje imbere ico kintu c'est très très important kubwanje hama jouer rôle médiation ama association culturelle ndamaze no kuyumva usanga aba dirigeant babipfa ugasanga birapfuye leta yari ikwiye kugira zirafasha kugira ngo bajouer rôle ya régulation kugira ngo ejo hagize ico bapfa intervene urumva ikindi mu kurangiza kira kimbabaza gose umu artiste avuye hanze cyangwa n'uwo ngaha ateguye spectacle agira savye muri mairie baramuhaye autorisation yanditse ko atangura de 16h à 21h haja abajene bakiri batoya bavuye abana bo ngaha bafite 17 ans 18 ans basavye gushuka umuvyeyi barabaza baraje kuri spectacle 16h ngitanguye 17h ngitanguye 18h 19h 20h 19h ho iwabo aje kumutora bakamutwara none umuntu yarisha amafaranga akamara amasaha atarindiriye spectacle taratangura numva ko abayibwe none yose abanda amafaranga uwo yatanze autorisation kujya ahora ahengera minuit hageze akabwira zimya navuga ati tangura je ndakunda umuririmbyi twa Kiduma akubwiye 18h abahari umenye daire ko sezora bari muri check sound aca taha kuja koga kaca garuka umenye yuko bugura amarido nimba spectacle 17h bugura amarido abartiste batari babiri nyamara 20 minutes acaja kuri scène akaririmba au moins na 30 minutes cyangwa 1 heure agaca avako agaca subiza abandi agaca genda akitekerereza akaza kugaruka rero yasahaza baba bandi za batabukeye ari umu artiste akomeye kuruta Kidum kwera kubera bigora il est professionnel aradigene bigenda ntashaka kwibunga abo bantu barisha amafaranga ubajije aba artiste rero bakubwira ngo twe twarindire ko abantu baza urumva abantu nabo bakavuga natwe twarindire ko umuziki utangura umva bakarindirana naho uri mu kinama Kamenge spectacle kabera nga muri centre ville urazi uko hariho amapareil umuntu akafotora cyangwa akagira ka video akarungika umuntu yibere mu kabare cyangwa muhira aratsa umuduga cyangwa gufata bisi cyangwa taxi muri 20 minutes itarenga bashitse na namwe tushika muri ville 20 minutes akabona umurite akarindira kabura akarindira akatinda kabivama nacyo akabona ishi ntashaka rero gusa abo batanze autorisation bazoze baza babikore member yari babikora muri Amicale des Musiciens habe ni structure hariho département bita bayita gute département spectacle et loisirs urayizi oya département spectacle et loisirs kuri hajya hafi ya Amicale des Musiciens ndabona hajya bagiye babajije bakubwira amazina y'abartiste ico bajejwe cyari cyo kuza kuraba ku ma spectacle ibihari hari byo bakoresha nikijejwe none batamenya abartiste bazogera gute no kurakoze turaragije ego Christophe tubashimire cyane reka naje ndabashimire twizere ko muri 2040 2060 zoba divertissement yaje zoba yateye imbere gusumba hirya ahubwo muri imyaka 3 n'itanu iri imbere kandi birashoboka ni ikintu gitoya none muri umwaka uheze uyu mwaka 2024 twabose abartiste bashika batanu basohotse bari bwa mbere kandi bagiye rimwe baragiye za Dubai bagenda Bruxelles Paris baragenda bamwe hehe n'aba comédien twa tubizi
yuko umwana mayibobo yiviriye ingozi ashobora kugera 2-3 fois en Europe nta myaka ibiri heze umwe bafata indege cabaye igitangaza mugabo ubu batagiye kubimenyera n'ubwo ko atandakide tutashoboye gukora. Twizere yuko ntitwasubira kubarondera kugira tuyaga ibijyanye na divertissement muzotwitaba cyane naryo kubera ko iki Isanamu Media ndayikunda cyane barafashije mubwire boss bari kudakunda gose narigeze kuba ndi mu mico kama ahantu bita Musée Tervuren nakoresheje kamera yabo nakoze ibiganiro kubera abo nukuri turabakunda gose mwaragize ico mu marira Imana ibahezagire imigambi yanyu igende neza ndabijanye ku Isanganiro barabonye qualité ya image barabona qualité y'ikiganiro nabonye ko hari n'udutara twiza ngahaye vraiment nahigiye ibintu byinshi j'espère yuko nzogaruka vuba turabashimiye cyane murakoze cyane.